Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba Bidia Info, nongera nshimira wowe wese umaze gukora subscribe, ngire ko nshimira nawe wama wadufashije mu gukora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu byame bishikira abana bariya. Uyu munsi nkeneye tuyage kwifatwa ry'abarundi bariko bafatwa mu gihugu ca Zambia. Nkuko nigeze kubivuga, Zambia ni kimwe mu bihugu bihurumbirwa n'abantu benshi. Nkeneye nce ngira ko ndababwira n'uburyo abantu binjira muri Zambia. Zambia nkuko nariko nabivuga rero, injirwamo n'abantu benshi batandukanye ava mu bihugu bitandukanye: u Rwanda, u Burundi, Malawi, Mozambique, Botswana, Namibia, DRC hariya muri Congo, abanya Ethiopia n'imvura, abanya Pakistan n'abanya Afghanistan, abanya hariya muri Lebanon, abanya Lebanese, hakabamwe abagande n'abandi benshi batandukanye bava mu hingi itandukanye, n'abanya Somalia. Ariko rero nubwo abantu babayeho muri Zambia ntibabayeho safe, ntibabayeho neza, kuko musanzwe mukunda kumva inkuru nyinshi no munsi bafashe nta munsi numwe baruhuka. Ni kuvuga bo idiri bafise niyo gufata. Ariko ikibazo mfise sikindi, ikibazo mfise nkuko ibindi bihugu bibikora, iyo umuntu yinjiye muri ico gihugu arahabwa visa. Nabaze muri Zambia barayitanga, ukariha $50 bakaguha visa y'amezi 3 canke ukwezi kumwe, bivana n'ubo wasanzeho. Kare babikora ku $70 bakacaguha ukwezi kumwe, ariko ugasanga bakwandikiye $25. Ariko mwana numva muri no minsi ngo basigaye bahinduye ngo bagunguriha $50 bakacagushirako visa y'amezi 3. Nako navuga rero nkuko ibindi bihugu bibikora, iyo umuntu yinjiye mu gihugu arahabwa visa. Amaze guhabwa iyo visa ikazomufasha kuba muri ico gihugu ata abifitiye uruhusha, ata kintu kimwirukako. Nimba ajanywe na business nini akarondera ikintu bita work payment, ijya permis akore, sinzi ukuntu bayita mu Gifaransa, ariko ni work payment, urupapuro rukwemerera gukora business muri ico gihugu. Ni kuvuga umaze kuba ufise visa ukaronka work payment, uba wemerewe gukora icyo aricyo cyose muri ico gihugu, no kuhaba uba wemerewe kuhaba. Muri Zambia rero siko biri. Muri Zambia siko biri. Muri Zambia umaze gushikaho bakaguha iyo visa ikaguherana, nubwo usubirayo urazi yuko amategeko avuga yuko mu gihe visa yawe yaguheranye uca wegera ibiro vya migration cyangwa immigration iri ngaho hafi yiwawe, ikagutunganiza izindi mpapuro ishobora gutuma ongera ukahaba uri safe. Nkuko babikora muri Dubai. Muri Dubai ho baranavyorosha, urariha visa, bibaye ngombwa ukacurondera ijya ID igufasha kuguma ukora business zawe neza uri free. No muri Kenya tujya dupapuro baradutanga two gukoreraho no kubaho. Muri Zambia visa yawe guheranye ukagenda ukadepose, nkuko nariko nabivuga, baguma bakwirukanga, baguma baguhendahenda ngo uzogaruke igiki, uzogaruke igiki, ahubwo baba bariko barakwiga ukuntu bazogufata, bace batangura kubahiga neza. Amfete bo baramaze kubona yuko baduha amavisa, bagumye baduhaye amavisa, bo bakazi kazo bagasana kaheze, kuko urazi yuko nta gihugu kiburi intagondwa. Abo bantu babikora rero nkuko ni bamwe biti intagondwa, barenga inyuma y'amategeko. Kacu usanga rero bariko bafata abantu ukuntu bo bafata bitwanje ngo ntibakwize ibyangombwa. Si bose batoshobora kuronka amafaranga akuriha visa, ahubwo ikibazo gihari kiri muri leta yabo. Kubera iki yanka gutanga amaviza kandi umuntu abifitiye uruhusha? Uwo muntu nta kibaba afise, nta shaha aba yarakoze. Iyo umuntu mbere yagizwa n'ibyaha baramushira urubanza, hama agafungwa, bibaye amaze kurekurwa agatahukana. Hoho hino umaze gufatwa ni diri n'amahera, ushobora kuri $10,000-12,000 bakayajya seze ukaguma ufunzwe, canke ugaheze yantuze yawe ya baguciriye nk'amezi 6. Kenshi bakunda kwashira amezi 6 canke 3, bakagucira amezi 3 agahera n'umwaka ugahera bakanka ko kurekura. Ndazi hari abantu benshi badukurikirana biza amategeko. Ico kintu n'ukuri baraba ukuntu
dusabe na ambasaderi wacu ari ngaha muri Zambia bagende bicare hamwe, abaserukizi biwacu bagende bicare hamwe n'abaserukizi ba kino gihugu ca Zambia, abarongoye kino gihugu, abatware bo muri Zambia bacige kico kintu, tureke guhohoterwa. Si twe dufatwa twenyene, ariko no munsi mvuze nko mu Rundi, kuko ibyabo bandi nubwo no bivuga ntaco byomara, kandi nta wuzi n'ibyabo bandi, esho ugasanga bo baranabavugira. Erega hariho abantu ngaha muri kino gihugu nubwo bafatwa batari nkaho turiha, kubera iki bafise abantu babavugira. Muriko muranahura, natwe rero turasavye nimba umuntu viza yiwe yoba yaheze amwongera iyindi, bibaye ngombwa bazane utundi dupapuro duto umuntu ashobora kurihira, hama akabandanya yikorera business yiwe atunganye. No munsi abantu baravundiye mu gasho, no munsi abantu bavundiye mu busho, benshi baraciriwe imanza ntibariko bararekugwa, baraheze. Hariho n'amaze y'imyaka 2 byari gusaba ko bafunga amezi 3, muga kubera iki barabuze abantu babavugira, no tuzosha tubaho nk'abandi. Ico nico kintu gikunda kumbabaza hanini. Numvise ngo turafise abaserukizi, ariko iyo tugize ibibazo ntibaseruke. Erega umuserukizi tumubonera kuki? Abarundi bagize ibibazo aca seruka akagira icyo avuze. N'umuserukizi wacu azomarangira nk'umwaka wose yiberenga, ntavuge n'ijambo na rimwe. Basubize tubumva ati iyi yagize, nubwo byanse ariko yavuze. Umuserukizi n'umuntu akomeye cyane. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ati birashoboka sanga ngomba gushiramo commentaire yawe, uza gushiramo commentaire muri respect mu cyubahiro. Umuserukizi n'umuntu akomeye cyane, n'umuntu akeneye gutanga ikiganiro atagitanga ku butivi bwari bwo bwose. Ujya bari umuntu akomeye. Umuserukizi w'u Burundi muri Zambia ni nka president w'abarundi bari muri Zambia. Twegere tuko dusaba turabe barabe ukuntu bo tuvugira n'ahandi tuzosanga Burundi buko burahomba, kuko umurundi afashwe, narigeze no kubivuga nama nabivuze, umurundi afashwe ariko kaza ari kuri tele habahombye imiryango myinshi. Birashoboka ugasanga yaratunze nk'imiryango nk'abana nka 5 n'umugore, yatunze na mama wiwe cyana pere, ugasanga bose bari bahanze amaso kuri we. None hafashwa abarundi 3,000 konzi iyo bishise bagafata bashobora gufata nk'ibihumbi 2 cyangwa 500 cyangwa 400. Hafashwa abarundi 400, bibaza ko ari imiryango ingahe mu gihugu ibiho, kandi amafaranga tuca dutanga ugiye kuraba neza na neza n'agaciro k'impapuro boduha. Ayo mafaranga arengeye n'izo mpapuro twokenera boduha kugira ngo twicare ngaho, ko yari bamaze kutubona ko atamuntu atuvugira, bashaka kuma badufata. Ego ubu nitwe duhomba hanini, ariko n'igihugu kiragira ku ruhombo, kizogira ku ruhombo, kandi tuzogenda kwibuka kwifuka bwakeye, niko kenshi babivuga mu Kirundi. Ahanini mba nkeneye ko tuba tuyaga ku kintu kiba kiri serious, kiba gihanze abarundi, tuzotuyaga ku bintu bitagiriye akamaro abarundi. Niyo mpamvu ari BDI info, Burundian information, kugira tuze duhanahana information mbega vyifashe gute. Ndazi hari abantu benshi bariko bankurikirana bari muri Dubai. None mwebwe nimubayeho muri ubwo buryo, barabaha ID warishe visa, bakarihiyo ID ya work payment, amakaca wiberaho free. No muri Kenya ndazi ibyo bintu birahari. Kenya ho hajya ni paradise, bafite mind z'ikizungu, ntibaziguma bafata umuntu nabi. Ariko ngiyi Zambia uno munsi hariko ha creating, bariko ba creatinga n'inzego, tuko dufatwa n'abantu badakora no muri migration, kusanga bariko batugiye amafaranga badakora muri migration. Ibyo ni ibintu ufitiye proof. Vuba zoba ikiganiro c'abarundi bariko binjira muri Zambia bahendwa bakoresha ibyangombwa bitari byo. Ushobora kwinjira muri Zambia ukoresheje icyangombwa cy'undi muntu, ufashwe bizokufyeta. Zokizako mu yindi mesi iri imbere iri kiraza. Ariko nukuri tuko dusaba ubuserukizi bw'iwacu. Turabizi ko muri mu kazi kandi murafatirwa n'ibi na biriya, ariko ibyo mufatirwa mu byose mumenya yuko ahanini ibyo ibyari gutuma muba busy, byari gutuma mufatirwa yabara abarundi bari muri Zambia. Twebwe abarundi tubatonda muri Zambia, nitwe tuba tukwiye gutuma mufatirwa tukabapanga busy. Ego nibyanye nari nkeneye ko tuyaga, nizere yuko ino message igiye gushikira abantu benshi. Dukeneye kumenya impamvu canke batuvugire, kugira ngo natwe tubandanye dukora dutera imbere,
kandi twongera duteza imbere n'igihugu cyacu. Murakoze, ndashimiye abantu bose muri ko murankurikirana mu micungararo yose muherereyemo, ibihugu byose muherereyemo. Nizere yuko Imana ibandanye babona, Imana iri kumwe natwe. Nizere yuko kandi ndanabipfuriza gukora mwunguka, mugira imigisha, Imana ibarinde ibyoza bahabangamira, ibyoza basinzikariza igufa canke ubuzima. Sharp, tuzovugana, tuzosubira ku yindi video ikurikira. Mumandanye mugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Bye.